Yohani, ahari wewe ugomba wiruke? Niruka njahe, bisariho. Beko nzindukira amasaha n'amari. Mbe nari bwakuzindukire, nje kukwishyuza udufaranga twanje, aho akampendeye nike? Uhenda. Anzo mbise nihereze ibyo narindimwo. Kandi abantu bobo ntimwuba. Aho rero ugira uburancabiranya kugira nibagira udufaranga twanje ufitiye. Mbe ivyo byo ngo nibi. Wa mugabo, we kandi narakubwiye yuko utazigera usirimuka. Ntuzi ibishasha biri mu isoko nkuru ya Ngozi. Kuri wa mugabo bitwa Nimbona Boss. Iryo zina rimberera rishasha mu matwi yanje. Numwe batazira mu jisho. Ndamuzi. Ubu rero ngo nibiki? Urabona ko Ingozi twamaze kwibasigwa n'ikibazo c'imbeho. Aha, Ingozi nivyo vya. Kuvubu amashuka meza kwa Nimbona Bosco. Uburengeti bumwe wifuka bugatuma utararura razirana nahandi atari kwa Nimbona Bosco. Amarido kwa Nimbona Bosco. Ibirato bimwe vyo mu mazi canke mu gondo. Nibi vyondo barunzaniye na. Tunyaruka kwa Nimbona Bosco uko ndabona uri mu bantu bamukeneye cyane kandi yogira ica gufasha. Hewe ama esquime ibitambara vyo kumeza imitaka. Ivyo vyose mvuze uzobisanga kwa Nimbona Bosco mw'isoko nkuru ya Ngozi. None ku telefone ho umuntu yoshora kumuronka gute? Ico cyarakemutse. Umva muhamagare kuri 68 83 aho kabura mutoye. Urambariye kweli? Mutwe dufaranga twanje rero hama mpeze nce. Ewe ntugire ikibazo, amafaranga yawe nayateguye kwari ukwivugira. Aho ugenda tugende tujanye kuko naje nari ndamukeneye. Nitwa Ndimbati. Nitwa Nick Dimples. Nitwa Didier Kamanzi. Ndi umukinnyi wa filime guturuka mu Rwanda. Abandi umunyarwanda muri sinema nyarwanda. Abandi umuhanzi nkaba n'umukinnyi wa filime. Mukore subscribe. Mukore subscribe. Ku Inkinzo TV. Inkinzo TV. Ndasuhuza n'inshuti yanjye Joachim. Nkabasuje cyane inshuti yanjye yitwa Joachim. Kuko ari utugeza ibi byose. Cyane kuko niwe utuma duhura. Mubikore mwakoze cyane ndabakunda. Respect. Rei! Salama bro. Rei, Kuza. uratsikinda guhamagari? Na films. Ibyo warabigenze urabizi? None waronse diplome yo gufata ku ngufu? Bro, nushobora kuvyemera. Nizo ari bikuzanye ngaho vrema. Waruzi ko raporo batari buyime? Nta kintu nakoze. Ariko bira vrema kungene ugaragara no kuntu muhira witwara kuvukire muto. Kisi nibaza ko ibintu nkabigabo bikora. Umuntu umushinga naye nkawe. Bro, ndarengana. Cyangwa ukuriye ubuso ukuriye ubwanwa. Bro, nushobora kubitahura ariko igihe kizogera umenye ko ndengana. Ngomba ngende ku kazi. Ariko ndakeneye umuco w'ibi bintu. Kandi nibaze ko madamu wanje adashobora kubeshira kameme. Bro, uzowuronka nukuri. Ndakeneye umuco kuri ibi bintu. Igihe kizogera uzobimenya. Iyo ngeso siyo. Sali boss. Sali. Boss uje igihungu je ndakirevye igihe. Niko kimeze zurareka no kugihanura ahubwo zuragihana. Bibaye ngo nguzuragicisha mu tuntu nyene twinshi twinkokora nyene twa hato na hato kugira ngo ruce ubwenge. We peti yangu wose nabanda kugira wewe. Makanyaga. Utakwikibando uzo hakuri. Makanyaga. Ya. Ushobora kumva amaso? Vamaso. Ora mbere wambaye.
Raba kungene yambaye no mukozi vrema. Ça va. Meze neza. Raba kungene makayaga yambaye no munsi yaje. Sheri uwe ko yambaye uku nibiki? Ni haki vyukuyo. Hama bimeze gute bebe? Tuje kumwicaye kare. Nimuza tugende kumwicaye. Yego twari. So nibaza ko dushobora gusenga tukashima Imana. Dusenga. Yego, cyo dusengera madamu wanje. Yego shire kasenga. Angora. Mwami Yesu turagushimiye kugira ifunguro rya mu gitondo uduhaye uhezagire n'abagiye kurifungura. Mwami Yesu turakoretse n'abatashoboye kubironka nabo ubaronse. Mwami turakwinginze twebwe tugiye kubifungura bigira ico bitumariye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu muryoherwe basi. Merci beaucoup bébé. Chérie. Bon appétit mon amour. Takwitaye uritaweho ntavyuzi. Weni wiki comme ta funguro. Okay. Sheri je ndabona rero mwanya uri kurandeka. Reka nje mu kazi. Sivyo? Uramarusha? Nakibaza. Merci beaucoup. Ngende. Mwere turasubira. Bea akazi keza. Merci beaucoup. Ego mon amour. Ibanga. 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 uzakorera ibikorwa byawe ukaraba ukazuramfasha ugafashanya n'uwundi ngaho yitwa Great Sun dusaze dukorana umukozi w'iwanje ariko mukubahana mugakorana neza akaza arampa raporo ko ibintu bimeze neza mu gihe ntazoba ndi ngaha mugafashanya kuko byahora bimugora iyo ntari hano hari igihe nyene byaca bigorana gatoya ariko mubaye babiri ndibaza ko bizogenda neza azogenda neza tuzokora neza cyane. Okay, Great Sun, we passport come here. Sawa ndibaza akazi ko kagenda neza. ego Nibaze ko uyu tawo waruzi. oya hano bwambye Uyu bamwita Ray and Petit Frere wanje. Numwe nakubera yuko agiye kuza kugira ngo muze murafashanya hano. Mu gihe ntari atariho ndi
mufashanya muri abo kumwe mu bigenze hama ibyo yize araza kubwira kumwe bimeze asanzwe afise ku tunosyo nugucuraba rero ugaca umutembereza ntari inyuma ukamwereka mu mashini dufise ukamwigisha iby'amadekodera kungere twagitsiva amabuke abimenyere ko ndibaza byoba byiza ko rusanzwe ufise mu buranga nzobikora bose nizere ko muzokorana neza sinze numve ngo mwajyanye sinze numve ngo bimeze guca kunuko ndabikwize mubahane kandi yego cyane karibu rero Rey Present. wala kuraba izo muzi zitswe muzi z'akazi kuko abakiriya barashobora kuza bagacavuga ati akorera abavayu bakigiye sawa bro icyo uzoze wahinduye ndakwemera no musi gusa sawa bro sawa kandi ibintu by'icupa tuvuye mu kazi ndabazi sawa sawa ariko nshaka kukubwira nane kimbwiye uraze ejo ibintu byabaye ejo ejo je sinenga habaye kashawe kuba wiryamiye wabimenye baratwivye cyangwa ha ati kutwiba iyo batwibaho siniko ndagutahura uraze ejo grand frère ingene yari yashavuye mujo kubera aha ngira neza sindiko ndavyumva neza akakunyicisha amatsiko nawe ejo yaswe kunkubita grand frère mu buzima ntiyari bwigira ankarira nkuko yankariye ejo ufuye iki ngira neza reka kuntera amatsiko sha mika ejo hari hahiye brother yaranyishe kubera iki nyene ni kutambwira urazi ibintu bamuhenze grand frère ejo ngo nagufashe ku ngufu sa jewe komani ivyo none ni ndaye mubwiye usanga ari makanyaga yo musazi makanyaga ararengana ahubwo ni kersi sa mika kufise mutoyo wameze kute kersi none sindabitahura ivyo bikura iyo biheraye kugira je kubivuga ne makanyaga bimubwira brother bahuriye he mu joro ku muryango amwugurura atashe n'imodoka ndagusavye reka kumbwira ko bibari kersi cyane kersi komana ni kersi no kute kuko amajambo yavuze wa bwa bundi turi kumwe ndayakurikije aca ndeba nishavu grand frère yazananye mu joro kubimbwira kandi yaravuye mu cumbi wiwe direct ne makanyaga bahurira mu cumbi wiwe ko kersi kamana yanjye nakubwiye ko ndamutinya urantwenga ageze avuga ko nagufashe ku ngufu nireke sino kukwanka cyangwa sinzi ko namukoreye vraiment byotuma ibintu nk'ibi byose abikora ndarengewe mu majambo make ndabuze nico mvuga le ibintu ndumva ko bikaze vraiment yatari kandi Jamie kabibandanije nkuko ubonye no kazi kwa brother nzohava oyaha reka nawe gufata icyemezo nk'uko ukurura umuntu akuze no byo duteranya kwa grand frère reka gucika imbaraga nzotuma ngenda grand frère azomenya ukuri nagi none aha ni kasu yakuzana cyangwa ni grand frère wawe nubwo biruko wibaza ari ikico kwereka grand frère ko madamu wa mubesha Shale abakobwa turabana bawe kandi dufite imitima mibi rimwe na rimwe akunda kwinginze umbabarire kandi na kersi umbabarire mu gishingo canje
ni kurya nyine rimwe ndabizi aragoye ni umuntu agoye cyane ariko ndagusabye wihangane uze uramwihanganira. Mika, we need the time. Aracari kare kandi buri uko burira reka ngende amakanya yo bariko araturaba mu joro hosha. Sawa rero uze urihangana. Sawa. Mika ko ndaba cyane ubwo n'amahoro. Rubona ari ngwana none nzanya. Ariko Mika ushatse kwigira bya bintu byawe. Siriko ndabitabura neza. Kwekomeza uho Kirsi. Ubona ameze gute? Umutima mubi wakuranye. Nubura cawuzuranye ahubwo wana navyibushiba munini cyane. Ariko abarundi mbubu ntimushime. Ubu ndagukura ndakuzanya. None umuye narimbaye nabi. Uje kunsuzugurira. Umuye narimbaye nabi. Sindatahura impamvu uje umeze uko. Habaye iki? Rucameze nka kera akantu gatonye ukagira big deal ukamenga ni intambara igirimo. Kandi burya nakwihoreye numva utanguye kumenyera cyane. Umviriza Mika ndakubwire. Nene wiyibagije ko wagiye ubwira umugabo ko Lei jewe yahatswe kumfata ku ngufu. Cenco catumye ushuha uza wivyimbisha ngaha kubera kajya gahungu. Nagira ndakubwire ko je na Lei hagira haba intambara tazigera ihagarikwa n'umuntu n'umwe. Okay madame ndagushimiye cyane ariko nagira ngo usaba umbabarire gato cyo ngire nkubwire ntigicagiserukira ahubwo kigumye neza muri ntibata. Nagira nkubwire ko jewe na Lei turi mu rukundo. What?